nyumva mwibutse se koreta ibyo twaraganye kuri arutari numva nkubwire se koreta ko bugiba ngariba ngigwingata twageze imbere ucurayita najore ubunyozwa n'abahita amatazira no banyita sayo kuvugwa mwana wa Marita kanda ngiriye bariwe twubakanye mu busore bwanje agahemba mpaye n'ukundi agataka kanana n'abana banje koreta pam 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 ni beat ni tena kwa indaremse nasigayan nasigayandi inyuma yo gukuba kugwa nkibwa mu gatondo nazindutse ndaribwa sindaje kwa muganga ngo menye iyo ngwara kuko nasanze mu mufuko ndimba mbega muri heka abagenzi toma tuja gusangira akabenzi namwebwe nyene bo kuri WhatsApp mama mumvuga ndabaririmbire y'amahape yo tena kwaye ndaremze yo nabuze n'uwo makarenge yo jewe ndakwaye ndaremze yo nabuze n'uwo makarenge. Yes, bakunze ba Sten TV worldwide, this is Sten promoter wa undi nyene yamabikora kwa kundi behind the camera ni promise cameraman ni wabikora nkuko ndibaza benshi mu maze misi mubinezerererwa cyane. Turi kumwe n'umwe mu baririmbyi ndashobora kuvuga ati bakora ibintu bimeze neza bagiye banakundwa cyane bakora ibintu biri so amazing nawe sundi ni Barsi umuririmbyi twari tuzi kamaze nk'imisi ngahe agwaye misi agwaye mu gihe yafashwe n'indwara hari indirimbo yari yaduteguriye kashobora kuduhereza mugabo muri ico gihe bice birashika aragwara maze kugwara rero kujya twe tuvyiteze siko twabibonye bace tubona impinduka ya za indirimbo twe twiteze yari twinywere yarahindutse aca hazi yindi yandagwaye indirimbo irimwo agahinda kenshi ndibaza araza kugerageza kudusigurira igituma byagenze uko inyuma ya twinywere akayiramprasana ndagwaye araza kutubwira byinshi mu byateye amakenga mu byateye novuga ati kudatahura abantu batashoboye kubitahura muraza gushobora gutahura byinshi kubyaciye imbere yiwe kugira ashobore gufata umwanzuro wo kwandika iyo ndirimbo ndagwaye. Basi tukwakire ku mugambi bwa Sten TV worldwide. Murakoze cyane nanjye ndabaramukije abakozi ba Sten TV worldwide hanyuma nanje abakengurukiye cyane kuba muje kunganiriza kabisa muri bake mbonye. Basi pole sana kwanza warumaze iminsi gwaye pole sana kwanza ubwa mbere tugoye pole. Indirimbo ndagwaye yakujemo gute wiyumviye gute ati je ndashobora gukora indirimbo ndagwaye inyuma y'indirimbo ya twinywere inyuma yo gukora indirimbo yo kudutegura indirimbo twinywere ndagwaye yoba yakujemo gute kugira ishobore kuyiririmba? Musanzwe nawe navuze ko ku munsi wa gatanu ariho nzosohora indirimbo yitwa twinywere hanyuma ku kagoroba kamba numva merewe nabi sinagiye kwa muganga nyene kujya ko umuntu aba afise uduhera tukaga tuvuga tegeka negere utunene ndumva bimfashe kumwe mpora mfatwa na malari yego ndamere utwo tunini mardi mwijoro mercredi jeudi numva ndatanguye gutora utugufu buke mwijoro rya jeudi rero hari mu producer yitwa Lloyd ura asanzwe akora n'amavideo niwe yari yankoreye indirimbo yitwa dusengera Burundi mperuka gusohora video asanzwe akora n'amaudio rero yari afise utu instrumentale yego ariko aratumvugiriza hanyuma ariko aratuvuza ukwiwe nca numva akantu kaka inspiration nyene jewe ndakwaye ndarembe yo numva bijanye nyene nako ka instrumentale ariko avuza nca navuga ati ubwo nkore aka karirimbo kweli
kuko byasaba ko nsohora indirimbo mugabo sinosohora indirimbo yitwa twinywere ntanamerewe neza kubera ndavye vibe iri muri iyo ndirimbo twinywere byosaba nyene ibintu kuba umuntu nkeye cyane baje kumpa nk'ibiganiro nyene hamwe ndayiviva numva nk'ubu ntarashobora kuba noviva iyo ndirimbo muri mudiri muri ico gituma cyamvuga ati reka ngiri imvuga ivyo nabonye ngwaye narabonye ko nk'abagenzi benshi naye nizeye kibonsuhuza nabona gusa biyandikira polisi n'abagenzi muga polisi cese nawe n'ikisigura bisanzwe bafunga umuntu gwariye he gwaye gute muga hariho bamwe babikoze nubwo biruko yego naciye ndirimba rya karembo umuntu ashaka kurimba gwaye abona abantu bamwe bahora bamwitaho bari mu bintu byo kuryoherwa batariko baramwitaho vyiza umugenzi mubona mu magorwa n'ikigeni cy'indirimbo ivuga umaze gupanga date tuvuga date yo gushobora gusohora indirimbo yawe twinywere ukaca wumva ufashwe n'ingwara ikintu cyambere cyimviro cyambere cyakujiyemwo muri uwo mwanya umaze kumva ko kwitwe n'amagara cyabaye cyane cyanjemwo nagize ati bizohava bigorana hanyuma abafana banje canke abakunzi b'umuziki babonye ivyo namenyesheje bambone nk'uko batanziga nyene ko nobabwiye ibintu ntibikunde nicyo kintu cya mbere cyashoboye kukuzamo indirimbo ndagwaye yoba yagufashe nk'umwanya ungana gute kuyandika iminota nka 30 kubera ako ka instrumentale nyene numvise refrige hanyuma bagiye udutero tubiri mbere tugufi n'indirimbo ngufi mara iminota 2 n'amasegonda 30 gutyo hanyuma Demo bisanzwe kwandika indirimbo nta mwanya munini ibintu ni kuko nyene bandi ko ndandika nk'ikete ndimvira igitero cya mbere kirimo amahirwe aya nayatondeka hime nazo hime je naho nozidendekanya umunsi wose ntizohera twizere ko indirimbo ndagwaye igiye kwigisha iki abantu igiye guhindura iki mu bantu bameze nk'uko wabiririmbye ubutumwa burimo no bwonyene irakebura abantu iteho umuntu agwaye kurusha kwanza n'ukomeye mugabo umuntu akenewe kwitabwaho agasanga nariko aritabwaho igenderemo mu bisanzwe ntiririmite ku bagwaye gusa harimo agafilozofi kavuga ko abantu bashobora kukwitaho muri ko musangira ibiryoshe munwa mutamba muryoherwa mugabo ugeze mu magorwa naho wirira ubusa ntabugiye mu cyo kurya mugabo muhaze akaguha icyatanu cyo kugura icyuma mu minsi wamaze ugwaye n'ivyaho ibintu bibiri byaguma bikuza mu mutwe icyambere cyo nico nyene cyuko calendrier yanjye ishobora guhava ihinduka y'ivyo nkora by'umuziki ikindi cyanza mu mutwe nuko nokira vuba niyumva nti ndashaka gukira kabisa kuko je ngwara gake kabaho nk'uje naheruka gukora muri 2012 usubiye gukora 2020 umufana wawe akwandikiye wowe wari wamenyesheje ko ugomba usohora indirimbo akwandikiye akubaza ati kimeze gute kuri ya ndirimbo niyo yahinyisha wamuhaye nababwiye ati inde ku musego ati sinzi ngene bihava bigenda iyo niyo nyishu wamwishuye ati birashobora no gushika sindayisohora ati kubera numva merewe nabi niruka n'ivyo gusohora indirimbo ntamerewe amagara atameze neza twinywere tuyitege ryari nk'ubu ko numva ari mitende hamwe nimba vyogumuko kuko umuntu ashaka gutora mitende agasubira kuremba mugubu je ndumva ko ndavyizeye nzoca ndayitanga umwanya wari wo wose mw'iyo ndwi ikurikira twinywere turashobora kuyihabwa ntishobora guhera ubu wagarutse muri kagorane gaciye kabisa iyo ndwi niyohera mbwa tuvyizere kitegerezwa kuhaba kitegerezwa kw'indirimbo itegerezwa gusohoka nico ikintu ca mbere ushimira ko abafana special thanks ku bafana bawe nica ikintu ubashimira ko mu bihe bibi twovuga ati wagize mu minsi irenganye special thanks ku bafana bawe ndabashimiye kabisa abantu bose banyandikiye ndabashimiye bandenesha n'abantahuye nyene iyo mpinduka y'urutonde rw'ibikorwa byanje ndabashimiye hanyuma ndabatumirira nuko bo kwitega rero icyo gikorwa nayo nabemereye kabisa so kuvuga ngo nta kihari kiriho
gusa mvuga ati byiza ikintu wagisohora uri muri mood yacu. Yes, twari kumwe na Barsi the Aryan, umwe mu baririmbyi ngo twamye tubivuga, ategura ikintu cyo. Kwanza benshi barumvise ati tujya ku kiganiro twaheruka gukoranira, tujya muririmbyi kumwe twaramubonye mu ndirimbo y'amahunja yitwa Koleta, ati n'izindi ati ujya niwe koko. Ubemeze kwanza kuri akapera indirimbo Koleta kugira abatashoboye kumenya neza kwa kiya kiganiro twaheruka gukorana bashobore kugutahura koko kuri Barsi wa Koleta. Nyumva mwibutse se Koleta ibyo twaraganye kuri arutari, nyumva nkubwire se Koleta ko bugibangariba ngigwingata, twageze imbere ucurayita najore ubunyozwa n'abahita, amatazirano banyita sayo kuvugwa mwana wa Marita, kanda ngiriye bariwe twubakanye mu busore bwanje, agahemba mpaye n'ukundi agataka kanana n'abana banje. Koleta pam 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 ni beat urayizi. Abavuga ko ari true story ubabwira iki? True story ko yoba iyo ndirimbo ko yoba ari true story, yoba ari true story canke imeze gute? Ni cyiyumviro cy'umuririmbyi yumvira ikintu gikunda kuba mu buzima bw'abantu benshi bashoboka. Ni ibintu kabisa utorengana imetero zingaho utabonye aho byo byarabaye, cyangwa umuntu wari wese yaba umujena ashobora kwimvira ati nanjye ibyo bizohava binshikira muri kazoza, ubundi agasanga byaramushikiye, ubundi umva musanzwe icyo cyiyumviro cy'iyo ndirimbo Koleta kirasana kimwe cya Ndagwaye. Ibyiyumviro bibiri bisa, umuntu agukunda mu mahigwe mugabo mugeze ahantu mukagorane aca guta. Mbere yuko turangiza ikiganiro cyacu twavuze ku ndirimbo Ndagwaye, baguma bayumva ndagwaye nibiki akapera kugira dushobore kurangiza ikiganiro cyacu, akapera ku ndirimbo Ndagwaye. Ndirimbo Ndagwaye ivuga iti Aerofrey ivuga yo jewe ndagwaye narenze yo nabuze n'uwo makarenge, mbega muri hega abagenzi kama tujya gusangira akabenzi, cyenzo hava ndabita abashenzi kuko muri ko munyereka imico nk'iy'inyenzi yo. Mwamwumvise ndibaza zohava bita abashenzi muko muri ko muramwereka imico nk'iy'inyenzi. Turabakunda cyane mwe mubandanya kudushikira kuri Sten TV Worldwide. Yari Barsi the Aryan na Sten promoter behind the camera, tubifashijwemo na Promise cameraman kugira mushobore kuronka ikiganiro nk'iki cyateguwe nabo bantu batatu ushoboye kubabwira amazina. Mubandanye kudushikira kuri Sten TV Worldwide, mutibagira Barsi the Aryan kuri channel YouTube yiwe ukora subscribe nabijya twama twababwiye. Turabakunda cyane. Cheerio.